turavye rero muri DPS Butanyerera dusanga abivuza bakoresheje kamu nibo benshi. Yego, birumvikana kandi. Nibo benshi cyane. Birumvikana ko abene igihugu twavuga yuko bari ku rugero rwo hasi usanga ari bo benshi. Ego. N'umuntu arabiye no muri za Rusasuma. Ego. Twinjiye kandi tukaraba uburusho. Twinjiye tukaraba uburusho dusanga ama mutualité communautaire yose ajya amashyirahamwe yo kuvuzanya navuze y'abene igihugu nka yose hariho ingwara usanga adafasha umwene igihugu kwivuza. Izi ngwara bita chronique nazo urazi yuko uba arizo zeze, ariko CAM iravuza umunywanyi afise CAM izi ngwara bita maladie chronique mu kirundi n'ingwara zidakira. Ego. Izi nazo assurance générale nkuko nazivuze zizo hejuru gose, izi nazo nyine ziravuza abene igihugu araba mambere bazo bazikoresha mu kwivuza ama maladie chronique. Ego. Rero hariho igice kinini c'abene igihugu muri Butanyerera gushika uyu munsi bacivuza bariha 100%. Usanga ata shirahamwe ryo kuvuza na rimwe barimwo. Ni nayo mpamvu inzego z'ubutegetsi z'intara ya Butanyerera uyu munsi zifuje yuko umwene gihugu wa Butanyerera yotunga ikarata yo kwivuza CAM kugira ngo bikunde uwo ari we wese igihe cyose ashiwe n'ingwara bikunde yivuze bitagoranye. Ego muratubwiye yuko hari kiriho ariko none ni bakeya muravye abafite izo ngorane zo kwivuza 100% ugeranije n'abaza muri aya bazanye mituwele canke baracari benshi. Wasubira mu kibazo sindacumbise neza. Narivuze nti aba baza baje kwivuza 100%. Buba bakiri benshi ugeranije n'abafise mituwele. Bon, twovuga yuko uyu munsi atari bo benshi. Ariko nabo si bake. Niyo mpamvu inzego zirongoye intara yacu ya Butanyerera zabonye yuko bomera nk'abashizeho si itegeko ntitugita itegeko, ariko ni nk'ingingo yo kubahirizwa ko umwene gihugu ari muri Butanyerera yotunga ikarata yo kwivuza CAM, carte d'assistance médicale. Mbega ubu gushika ubu igura ngahe? Ku mavuriro mato mato ni 3,000 kandi zirahari ku mavuriro yose yacu. Hakumega n'amavuriro amwe amusanga bagurisha 4 bagaca bashira ko sinzi niba ari 1,000 ca ambulance 4,000. Agushika ubu ntitukizi ico mu ntara, ntitukizi amwe coba kira ntizo ari vyiza kuko kuriha ambulance nivyo umuntu arayiriha ariko ntiyo yiriha hamwe ngo ni kwitegeko, ariko gutunga CAM ryoba nk'itegeko. Yego nivyo turibuka yuko twarigeze kubona n'urwandiko sinibuka niba rwarunga umushikiranganje rusaba yuko abantu bose botunga izo CAM, ariko unaravye ukaje ku mavuriro mato mato aya twita ama centre de santé CAM ntiziboneka uko abantu bavyipfuza. Hoba hari ikihe kibazo kumengana abantu ntibazironka uko bavyipfuza? Kumbure vyo byarashitse mu minsi yaheze, ariko muri ibi bihe turimo muri nabwiye yuko bwa mbere yari BPS Bureau Provincial de la Santé, uyu munsi ko ari Direction Provinciale de la Santé. N'ukuntu BPS yari itunganije siko uyu munsi DPS itunganije. Ibi bihe rero uko biri nta kena rya CAM uri hari ku mavuriro. Amavuriro yose arafise CAM, amavuriro mato mato. Kandi CAM imwe igura amafaranga 3,000. Yego. Murakoze, reka dusubire kuri baserukiye anoma mutualité canke amashirahamwe yo kuvuzanya. Duhereye muri mutuelle de la fonction publique rishirahamwe rya leta
namwebwe n'ibyo abakozi ba leta murabavuza bose nk'uko mwabivuze ku mavuriro, ariko haracariho utubazo tumwe tumwe aho usanga hari abakozi ba leta bavuga yuko imiti bagenda nko ku mavuriro rimwe rimwe bakabandikira ngo baje kuyigurira no ku mafarumasi y'amazu adandaza imiti, rimwe rimwe ayo mazu adandaza imiti naho mukorana ugasanga umuti barawumwimye kandi uhari. Gituma bavuga yuko uwo muti uba uhari nuko haje umuntu awugura 100% bawumuha. Ivyo none mwoba mubimenya, niba mubimenya hoba hari uturiko turakosorwa kugira ngo uwo mukozi yakaswe amafaranga ashobore kwivuza nk'uko vyategerezwa? Ego murakoze. Ico kibazo uvuze duhora tucumva kandi n'abategetsi bacu baragerageza kugitorera umuti naho bitaba vyoroshe. Mu bisanzwe twebwe turafise amafarumasi y'iwacu, ariko naho twagize menshi agera hafi 58 mu gihugu ntiyashoboye gutorera umuti novuga ibibazo vyose. Baragerageje gukwiza hose kuko nino mu Ngozi mu madistrict amwamwe Mivo za Gahombo zahe barajanyeyo ivyo vy'amafarumasi. Mugabo gituma bikunze kumera kurabona ishirahamwe rifise abantu ngira barenga miliyoni, si ibintu biba vyoroshe. Imiti urashobora kuza kumbure ugasha usanga ntiyakwiye nk'uko abantu bavyifuza. Urumva dufise prise en charge y'abantu ikirenga mu Burundi. Ikindi kigira kabiri, baragerageje kugira partenariat n'abigenga kugira barabe yuko aho batwe mituweli dashika abo bakora ivyabo bobo bohashika. Yego nkungaha Ngozi hariho amafarumasi kakora, hariyo yitwa Salama, yo bita Pharmacie Internationale, hariyo yitwa Sokofare. Aho bose kwarebwera barabe ko umuntu yokoroherwa. Mugabo mw'ivyo vyabo bigenga twarabonyemwe gasorobo abantu badandaza baragoye. Bifuza umurengera bemera kudandaza amakara uko babuze umurengera, niko no bivuga. Rero ako kantu duhora tukumva kuko twebwe ubuje muri farumasi wacu ya mituweli imiti n'idara transparency biri hajya. Ni kuvuga ko umuti wose uri kuri reyo barawuguha. Kuko naho vyoshika uwo mukozi wacu akagira nk'iryo kosa bamureze burya baca bamuhana kandi bikomeye. Ni kuvuga rero iryo kosa rero ntaryo bakora iwacu. Mugabo mw'ivyo vyabikorera utwabo umva ko bigoye. Barashobora kuba baje gusaba partenariat kugira dukorane, baza boroshe n'ukuri kandi bakubwira ko vyose bazovyubahiriza neza, bagasinya ayo masezerano. Mugabo nikibuza ko mbure yuko umwe canke uwundi bivanye nkekani boko ndavyibaza n'umuti bwatu ubu twunguka ko umurengera. Nimba babona ati nkekwa utagwiriye kuri marché, barashobora kubimu ivyo turatwe twarigeze no kugenda ahantu nyene hamwe turanavugana n'abahajejwe tubabwira ati nimba mwaje gusaba iyi partenariat yo mukora uko twumva mwo tuma duhagarika amasezerano. Baco gihe nibuka ko babahagaritse amezi agera kuri 6. Umva rero ivyo bonye baravyidogera kandi turazi yuko iryo kosa rihora rikorwa. Okay, murakoze cyane ko mubikurikirana nkumbure kugira bibandanye bigenda neza. Ariko none ku ruhande rwanyu twavuga yuko byose vyerade, ubwo mwo nta gihe usanga muteba nko kubariha muri mituweli ugaca usanga nabo baje bavuga ati ko bateba ko turiha reka tuze turagabanya, tuze turatanga imiti imwe nkumbure ntiduhabe dusanga amafaranga yose ari mu twavuga gute kujya kuntu umuntu muri haheze igihe kinini. Ubwo ho ni hari igihe bishika. Jewe ico nzi cyo hariho kumbura barambirwa n'ijya procedure ingene bishuza. Bamwe bagasanga ntibabikurikiranye neza. Ubundi nka twebwe amafacture aza nkari muri botanyerera yose ashikira muri service jewe nkoreramo. Hanyuma tukagira ibyo bita verification, nabo tukabahamagara kugira barabe yuko ataco babarenganije kuri facture bakoze nabo bavuye. Nukuvuga bivuye iwacu bica bigenda muri comptabilité générale y'Ubujumbura.
haba hasigaye rero yuko wewe uza urabaza ati nimero y'ukwezi ukuntu uko ya fagitire iyi n'iyi yo birashikirwa muri peyema ubundi iyo babikurikiranye nk'uko bitegerezwa ababikurikirana batubwiye ati biranyaruka baranaje no kubiravuga ati twebwe mu bantu baturiha neza mituweli irimo ati gusumba n'ayandi ma assurance maladie hariho abandi rero baheruka bagize iyo fagitire ntibagire suivi abo barashobora kwidoga kubera batageze suivi ngo bamenye aho fagitire igeze ico gikunze kuba abo nibo bashobora kwidoga abasigaye nk'ujejwe bya recouvrement ya iyo hôpital yagiye arakurikirana ko twebwe turabaha amatelefone yacu ukabaza uti fagitire yanje yarashitse aho ziri duca tuyiraba tukatubwira fagitire yawe yarashitse iyo heze verification hacaba ikindi bita nuvuga guhuza wishuza na twebwe kugira arabe yuko iyo erere twamuravyemwo ihuye n'ivyo yari yifuje iyo dusanze hari aho bamurenganije amuhera duca tuyamusubiza kuri fagitire imbere yuko imanuka muri PM nivyo no kuvuga umuntu yabikurikiranye neza nukuri birakunda ariko nje ndabivugira ngaha kubera turi kumwe n'uwo muri ujya waje serukira nuvuga district ntuze direction ya provinciale ya santé twasanze muri bajya abantu bita ba gestionnaire cyane cyane mu Mercedes mu hôpital mu hôpital barakurikirana vraiment muri bajya bakurikirana bijya vy'ama Mercedes bajya mwita ba gestionnaire nukuri hari abatabikora nkuko twe tuvyifuza ni nabo bahindukira bakavuga yuko amafaranga yabatewe kuko urashobora gusanga umuntu amaze fagitire zirinze zimara amezi 3 4 5 atazizanye none umva amafaranga yo mushikira gute duhora tunabibabwira duhora tugenda muri descente sur territoire tukanabibabwira n'abatitire twabwira ati none naho mushaka ko dukorana mwebwe hariho ibi uruhara rwanyu mudakora kandi urumva umwe wese atakoze uruhara rwiwe ni hahanda cagaruka gatumwikomo ku wundi hari ababikora ni washaka mbere bakava kure bakazizana bakazikurikirana bese n'abandi amasedesi yabari ngaha munsi ya virengozi urindira ukamubura yego bikore bimeze murakoze cyane ico dutahuyemo nuko hariho abatabikurikirana bakwiye kubikurikirana kugira ngo bize biranyero bitwaze ngo birateba yego mbure no mu bigenga mu ma mituweli y'abigenga namwe mweho ubwo ntaho bishika ugasanga mbure muri Konamis navyo turumva ariko harayandi ma mituweli y'abigenga usanga amafarmasi babwiye abantu ko baje gutoramo imiti ari ugasanga iyo farmasi baragiye umuti barawubimye canke birabiye hirya ngo turiko turakora cyangwa ntituriko turakorana mugabo mutigeze mumenyesha abakozi canke amashira hamwe afise abakozi yuko mwahagaritse ubwo mweho iwanyu nta tuntu nk'utu duhari dutuma humbure bibanda bitagenda neza yo kuvuzanya zirahari cyane ariko uno mwaka ukuntu utunganijwe hazobaho kugiranira amasezerano n'amafarmasi y'abikorera utwabo ku amafarmasi privé ivyo vyavuye kuki vyavuye aho twabona abanwanyi bagenda kwivuza kubera ubukene bw'imiti iri ku mavuriro ugasanga babandikiye ku ma ordonnance ngo baje kwigurira hanze kandi ukuntu amasezerano yabivuga nuko umunwanyi yava ku ivuriro bamuhaye imiti bamwandikiye baba bafise ngaho kiretse bamwandikiye ama speciality niho yacagenda kuyagura hanze ivyo navyo izo ntambamye zavuye ahanini ku kuntu abantu bahurumbiye kamu hariho mugenzi wanje yari yavuze ibintu vya kamu ko umuntu wese yoba afise kamu ariko nibaza yuko atari uko biri kamu uvyumvirije ni carte d'assistance maladie assistance nayo basisa umuntu ari mu ngorane no kuvuga abantu bari bategerejwe gukoresha kamu bari abantu bari mu ngorane bantaho nikora ariko ubu duca dusanga abantu nka bose bazifise abadandaza bari mu mashira hamwe mu makoperative bose bazirimo ivyo navyo bica bituma rero habaho kugunga leta ugasanga turiko turagunga leta
kurihira abantu bose ugasanga biriko biragorana n'uwo kwirihiye bakamurihira n'uwo kwirihiye bakamurihira gutyo hagaca habaho ikena ry'imiti. Ego izo ntambamyi rero kugira zihere hari hategerejwe kubaho umugambi w'igihugu, hakajaho politike yo gushira abantu mu migwi, umwe wese akamenya umugwi arimwo n'uburyo bwiwe azokoresha mu kwivuza, abantu bakagira umuco wo kumenyera kurondera ubwishingizi bwabo bakivuza ku bwishingizi bwabo, kuko amashirahamwe yo kuvuzanya uri kurabiraba ariha neza amavuriro ku kwezi ivuriro riradeklara hama tukariha. N'ingorane y'amafacture, hariho ivuriro tubonye yadeklare igateba kuzana declaration kugira bamurihe. Turafise abakozi ba misi yose bitwa abagerant bacashika kuri iryo vuriro bagatora iyo facture hanyuma bakariha. Nta ngorane rero dufise twebwe yo kuriha amavuriro. Yego, mbega dusozera mubonaho ko none kugira ngo ibi byo kuvuzanya bishobore gukorwa neza, mwebwe mu mamituweli mutidoga ndetse n'abanywanyi banyu batidoga? Kugira ngo dushobore gukora neza twokora hamwe umunwanyi ashitse ku ivuriro aronswa ubuvuzi bw'ibanze bumeze neza, ico agiye arondera ku ivuriro akironka, imiti ayironka bitagoranye. Gutyo hakabaho kandi ihimiriza ryimbitse rigizwe n'ibisata bitandukanye. Hariho abo mu ntwaro, hariho abajejwe amagara y'abantu ndetse n'abari mu mashirahamwe yigenga aherekeza amashirahamwe yo kuvuzanya, tugafashanya twese, hakaba ihimiriza tugiriye hamwe twese hamwe, atamwe n'igihugu n'umwe atoba afise ubwishingizi bwiwe bwo kwivuza. Mu kurangiza twashaka kubabaza, mubona aho kogwa iki none kugira ngo ku mpande zose, haba mu mashirahamwe yaba mwebwe muri leta ndetse n'abigenga, co kimwe n'ababitura abanywanyi banyu, kugira ngo bigende neza? Bigende neza, hariho byinshi ndazi byokorwa na twebwe muri mituweli. Hari ibyo turiko turakora, haba gutunganiriza abo tujejwe, abakozi ba leta basanzwe batwitura. Turiko turahindura nk'ikarata kugira ngo tuve mu byo bita bimwe vya kera tuja mu byo bita digitalisation, ubuhinga bwa none. Ivyo bigeze kure kubera ko naho ijana tawara iyo karata nka 90% barenga baramaze kuronka ikarita twita biometrique itononekara kandi bikika neza, kandi ituma n'ubutunzi bwa mituweli bukingirwa kuko byose babikora bakoresheje imashini. Hanyuma kugira kabiri, turatunganya buri mwaka baratunganya ikiganiro kiri hagati y'abanywanyi bacu nabo twita partenaire, baheza bakavura abanywanyi bacu, amafarumasi aheza akabaha imiti. Ego nubwo bavuga ngo byose bivyera ngo de, hariho ibiriko birakorwa kugira ngo ego abo banywanyi bacu batunganirwe. Ku rwego rugera kabiri naho, kugira abantu bategere yuko kuvuzanya ari ikintu gikomeye, ibyo bita mutualité, birasaba inguvu nyinshi, birasaba inguvu za leta, administration, kugira ngo basigurire yuko uko gufashanya ariko kuzotuma tugera muri yambona kazoza ya 2040. Kuko tugiye mu bindi bisata bigatera imbere, amagara y'abantu natera imbere, ibyo kuvuzanya ntibitera imbere, ntawovuga ngo tuzoba twashitse kwihangiro neza. Nico gituma rero namwebwe abamenyesha amakuru burya murabifisemo uruhara, kuko ico mudashizemo ukuboko vyogora yuko gishikira bene igihugu hariya hasi. Yego, kuva twese tukira abantu twarabona yuko ikintu giciye ku radio kuri televiziyo cashikira abantu n'ingoga. Dufate nk'aya mashirahamwe mashasha yaje no kuvuga ko yaje inyuma ya mutuelle de la fonction publique, mu gatwe tuvuga yuko nayo akutse ikivi, kuko twebwe nta shari tugera tuvuge tuti uko na kare mutuelle de la fonction publique irimwo abantu bake. Abakozi ba leta burya mu gihugu si benshi, nubwo twumva ari twe twatanguye cyane uko ari twe tuboneka ku rubuga. Harakenewe abandi kuko bariya babarimyi bajya basudira, bakora amagare, bubaka amazu, benshi ikora ko kakarata bita kamu gusa. Ngo leta nayo ikiremerwa ko burya leta niko novuga ko n'uburyo biriko irafasha bene igihugu.
byose rero twobihebera leta y'amashirahamwe arakwiye kuja hamwe. Ikintu nabonye naho nyene ko y'amashirahamwe ariko aravuka novuga notanga ko impanuko, amashirahamwe arakwiye kurondera ikintu bita rezotage, ni kuvuga agagira ihuriro ari menshi, uko akura ari menshi niko agira ingufu. Uko jewe no munsi narishinze ngaha ibutanyerera buri burunga hariya anyi nkasanga umunywanyi wanje barafata ingendo akagwarira iburunga nkasanga sishikayo, ndaco mba ndamufashije. Nico gituma rero wagize ubucuti nuri yayishingiye iburunga, uri butanyerera, uri buhumuza, bose bakagira bagashira ingufu hamwe, wa munywanyi hazoshika hose azobaza asiyisanga yakirwa. Ego karaba nyene bashira hamwe, kumbure n'abandi babonye bigize ingufu bazoza baraza gukora ubukora. Ego dusozera n'ikiganiro cacu, murana twavuze bitari bike, intambamye n'ivyo ahantu hariya zirahari, ariko icokorwa kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuja muri ayo mashirahamwe yo kuvuzanya, ntihagire umwenegihugu n'umwe asubira kugira ingorane kubera yabuze kumbura amahera yo kwivuza, ariko ashobore kuriha makeya, hagira abandi bamufasha ntagire ingorane. Mubona aho kugira ngo intambamyi zose zihere, haba ku ruhande rwanyu nkumbure mu mavuriro, mu mashirahamwe yo kuvuzanya, ndetse no ku benegihugu bitura amashirahamwe yo kuvuzanya? Murakoze cyane. Ivyo bikorwa ni vyinshi, kuko ivyo bikorwa bitumbereye gushira mu ngiro politike y'igihugu. Ego navyo mu magara y'abantu navyo nyene bisaba ko tubishikako. Hakasanzwe hariho politike mpuzamakungu ivuga yuko isaba yuko umwenegihugu yokwivuza uko agomba, akivuza aho agomba kandi akavugwa neza, akivuza igihe ashakiye kandi akivuza aho agomba. Ivyo rero bisaba ko tubishikako no mu ntara yacu Butanyerera, kandi leta yacu yaratangiye kubikora. Uko urabona nk'ubu nta amavuriro ni menshi mu gihugu ku buryo ata muntu yivuza ku mavuriro ari munsi riri kure ibirometero ahagenda ibirometero 5 cyangwa 5. Iki cyo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu biri mu gushira mu ngiro politique y'igihugu. Ico kuvuza abakenyezi bibungenze ku buntu biri gushira mu ngiro iyo politique y'igihugu. Ego ariko rero hariho utunenge duhari, aho usanga hariho abenegihugu usanga atashira na rimwe ryo kuvuzanya barimo. Ego ari n'ahandi usanga n'abari muri amashirahamwe yo kuvuzanya usanga imiti batayironka yose. Ahandi ugasanga ntibashobora kwivuriza ahariho hose bageze, ugasanga hari amavuriro kana kateza kwivuza ko gusa. Ivyo kugwa rero nuko nk'ivyo bijanye n'imiti, amashirahamwe yo kuvuzanya asanzwe hari, byari bikwiriye yuko bwa mbere yogerageza kwagura abanywanyi babo bagashobora kubavuza indwara zose, bakabavuza indwara zose n'izi ndwara zidakira, kandi n'imiti bandikiwe bakayironka yose. Ico ni kimwe, n'iyindi miti ivura indwara zidakira nazo nyene zikavurwa. Usanga hari amashirahamwe usanga hari imiti muri nka bataguha imiti bakwandikiye, naho ugiye ugasanga bayikugurishije amafaranga. Ivyo vyari bikwiye kuvamwo. Ibindi vyo bikorwa nuko abantu basanzwe batari mu mashirahamwe yo kuvuzanya nabo nyene boyajamo. Ivyo vyo bikorwa mu nyigisho zotangwa ku mavuriro tujejwe mu ntara yacu y'ubuvuzi Butanyerera. Ibyo tuzogerageza duhimirize, ariko turasaba namwe bamenyesha makuru kwica umukigira ihangiro mukagikora. Mukagikora mukigisha bene gihugu ineza yo kuba mu mashirahamwe yo kuvuzanya. Ego hanyuma rero nibaza yuko bizoheza bikagenda neza ku bene gihugu bari muri intara yacu y'ubuvuzi ya Butanyerera. Ego bakunzi ba radio televiziyo Buntu, ikiganiro twariko tugirana ku bijanye n'ukuntu abenegihugu bitabira kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya,
ingorane zoba zibonekeza muri ico gisata ndetse n'ukuntu zotorerwa umuti. Ikiganiro tukirangirije nga mukamumvise yuko twabiciye irya nino. Abatumire twari dufise ni Bwitonzi Vicky akorera muri Icode AML mu runani rurimo amashirahamwe yo kuvuzanya rwitwa Konamis, ndetse na Sinzobakirana Jean akaba asanzwe ari akorera mu ishirahamwe Mutuelle de la fonction publique rivuza abakozi ba leta akorera mu ntara ya Butanyerera. Ndetse tukaba twari kumwe kandi na Pierre Claver Miburo asanzwe akorera mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Butanyerera. Mubandanye kugira ibihe byiza.